wanjye wa shatani y'umukecuru haguruka wa shatani mvira mu haguruka mvira mu rugo simba ruberewe singa nembisa haguruka mvira mu nzu shatani y'agakecuru genda hoje Dia ya cewek ini mikir. Sha, ya men. Sinari kuvuga nuko. None sheri nanda kugiti. Nanda kugiti. Abavyeyi babo barapfuye, nzi muzoshitsa imitungo, sinagukunze kubera amafaranga. Sinagukunze kubera ubwo bwiza bwa. Abo rusore uri mwiza yo yuko no gukunda. Nzi ko imitungo yanyu izotweguki. None abavyeyi babo barapfuye, nta n'ikintu kimenegeza mbaraga. Shari ukunda samahera. Urukunda samahera. Uribuka igenda gukunda je nta na kimwe wari ufise. Uribuka amahera na je nzanye ngene yarangana. Nivyo abavyeyi kugira ngo ndaye ko noronka urukundo. Ariko ivyo nivyo usigaye umbwira. Uzanda kubwiye sindogize ishavu. Kuko guseto. Shari ariko sivyize ivyo uri kwegera uko kuntu uri kuramida ukuhinduka umwanya kuwundi. Uribuka ingene twari tubayeho neza. Uribuka ingene twakundana. Ariko kabusigaye umbona umengo sinzi ico ndi imbere yawe. Umviriza ibintu ndugize shafu akumva mu maso. Umvise va mu maso. Jibo nanga umerekeza nkataha shashi muvyo shashi nukuntu umunsi wanezereje umva ko utanya kugenda ushaka rero kucaza uvuga iki sha bazi kintu numva ahubwo ni kunungoza kuyana mon dieu wibagiye ya sadinda yawe mubana mu nzu yana je nawe rara ntajya amahoro cyane umugire ku kibazo ushobora kugira ubwo buri kumwe nanje ntabwo ni karibu urinde gutaha ningo gutaha ugashigira ikibazo sakuge mgawe arayi ikijya satunda ya ni karibu rero kandi nta nuko kigira kugara karibu mwiza wacu karibu rero bisanga umukobwa mwiza nawe irabe ucurabana kujyaganye karibu kwinjira uri umuntu mwiza bikumva Nse yavuze ntakora none amasaha atarataka ibintu atanguye no kuri sityo ya sheri karibu sheri sheri oyo ninde tuvuye mu nzira mu twicara sheri siniko ndatahura ivyo rivyo n'umushitsi wawe atuzaniye nakubwiye ngo iki mubise ngane yicaye ninde none ushaka kumenya tuvuye mu nzira twicare sheri nukuri nihanganiye vyinshi ese ushaka kuvyihangana nzanire kimara yanjye
ndabaza icyayi kirihe baba kagorewe hewe teka avuga shaje nje kurumva icyayi kirihe ako gasebe uhageze yaje nza kubera umuyaye aka gakobwa tse ndagakobwa jewe umvira ndakubwire ubu uriko witwa agakobwa uranzi uwo ariwe we tunanye imyaka iyo ibiri nta niyikoroka ndabona urumva wari uri umugore cyangwa umugore n'uyu urazi n'ikindi nokubwira utaruzi kesi niwe mugore wanje wewe rero nimba uguma ngaha nimba ugenda ndabatunge muri babiri sinzi icyo ukora muri ibyo bibiri ubu niwe mugore wanje usezerana ndakubwiza ukuri naragenze ndabona icyayi wanje we se turi bagiye aho twavuga zana icyayi icara akora Sheno meze neza rekana nako kaguri ari neza uno muhimbi ryinshi nyarutsa shanya n'utsinzwe kacere atsinzanye nifise inzara itumira kakari gako kari mu yabo Allo, ivyo ni biki? Uterera ku mana yanje sutwira Allo, ivyo ni biki? Wicare zana amazi nyarutsa Shekari Ceri, ntugire ikibazo nzokwitwa ngenda gukora ndinyarutse none ntugire ikibazo Hewe kuva ryari uri wicaye ngaho kuva ryari uri wicaye shoti tora umukate wawe hewe tora umukate wawe uje kumenya tora nyarutsa tora imbesire kuza kumwicaye cyangwa mwicaye ubona dusa wewe tora nyarutsa sohoka sinshobora kuhagarara kubana n'uno mukobwa muri nonzi uvyumva ivyo bintu sinshobora kuvyumva shenge ndashaka umugore ava muri nonzi ntugire ikibazo ejo ngira ndakubwira bisubira shenge uzobikora apeka kintu numva ntashaka no gufunga twaza kujya muri restaurant sibyo rupera mwene yabigize amavoka yafite nyanzi ibintu yawe nende tukijya kufuresa n'abandi n'ibintu naza tora amasaha upfuye hehe ubu sigabo ntahirako kwabaye urugo rw'iwawe ubu ngeze yantumye gusoma niba yari yagutumye gusoma ugaca utahize isaha kesi ndakubwiye kurusha umuntu ngo asohoke mu rupangu sinambwiye ngo atahize isaha ariko ngo wantumye none gusoma none ntabwo utahize isaha wowe urafise isaha uraraba isaha utahiyeko uri kuranyumva uyu
ntiyarayikuye gusohoka muri urupangu no ngaha mu nzu uriko uranyumva nuwo kuguma ngaha mu nzu amugaca ugenda utaha 4 z'ijoro umva nagiye anako nabimaze igihe kinini nasohoka twaciye duhura n'abagenzi bo kwishengera ubu abo kwisengera bagutunze niba kugaburira waciye ugiriye iki twari dukumburanye abo nta n'indero ufise ndumva ndambiye naciye mbona we muzanire impuzu ziwamvire mu rugo mbabarira nukure uvuze ndavuga nari isengero n'igigutunze hari umunsi baragemura ngaha bakuzanira asiyo sindosubira basi byo gusubira uzobisubira mu wanyu ndaguzabye we nkore ko ndekura mbona nengo nizaye na ndekura mbabarira we nkwe akinda ndafise umugore wanje hama wumvire mu narutsa kuguka shashunganye ndagukubita haguruka umvire zifise wanje urabizi ivyo yagiye usubira hama we ndagukubite ngasoni sheka nawe gushaka yamaze kugenda ninjire mu nzu tumwihoze sheri njiza reka n'umuryo Jeri iki wewe ko ukubwiye ugende shiri wawe ni Jeri wagakobwa ubwo munwa wawe ntusobere urukuvuga ngo se we sohora umuhibi sheri njira mu nzu sohora umuhibi haguruka uge hana yifuni ndakurumba wanje wa shatani y'umukecuru haguruka wa shatani y'umukecuru haguruka uvira mu rugo simba ufite nembisa haguruka uvira mu nzu shatani y'agakecuru genda hose ashana y'amakushika genda sohoka ani wanjisha rero umwana w'abaki sohoka genda Come beshi Madame,
we misi yose wama mukino yawe none ntukinisha shiri wanje amasha uno musi uraberewe gushapeni kuri ubona gutebeye ko nguriye n'igitege cyiza ikintu cyo ndagushimira uri special kuri eka hari ukuntu rero usiga utugohe nkumva mugabo ni jewe abandi baragende abandi baribeshe ngira ngo yego mugabo ni wewe pe gusa tuduru kuzuranyinisha rimwe na rimwe usurakabanya yareka wowe kabanya reka shareka kandi be iwanyu warakunda kudeka wewe buri munsi miki bana yanje narakunda kudeka nyene de nene ariko kudeka gute kandi nanje nari mwireretse oya ariko sha nawe barakuvuga naradeka bwa mbere na nje mwana bari bafise yaraciye ubwenge muhira burya je ntumbone burya je ninciye ubwenge muhira cyane hajya twahuye nuko gusa wewe myaka itanyegezo nawe ubundi nje muhira ninciye ubwenge natwenza muze agaseka mama agaseka nko shamanda ndakumbuye no kuza kuraba mama wanje ndagoma dutegure turabukuntu twogenda kumarabutsa no gatangaye wewe no gatangaye kwe naenda birindiriye usubane karadodora karibu haruguruye imwinjire haruguruye yego she kumana yaje mada kubera ndi ngaha bice bisaba ko guma ugura umuryango nebe uri ngaha none nkuru umugabo mu rugo ndukara ntacubwire yugurure gusa je nzi yuko utisa karibu haruguruye kuri mada umunsi utazokugira usuma wibaza yuko ngo ni bundi nanjye sibuki ya bese nzosubira karibu what Biti karibu mwana karibu Biti uracabaho ni wewe karibu mwana kibonye oya karibu mwana muta uri ashikishije ni mwana afite ikibazo cyaye rindira gato mukuri sakoshi fasha Lydia fasha tumutere fasha mbe made mafata nkuko mama yangu ngamike neza turabe yuko tumgamikira ukuboko asa ntumbwire yuko apfuye be aracahema be fasha tumuhindukize neza fasha tumuhindukize neza oya nkwereke mada zana amazi ego nyaruka Lidi yumwana Lidi Lydia yashumwana shinamukomeranye kwe yata Lidi ndabona naho utaravyuka kwe ingorane ufise ni nyinshi vyuka mbarire ikintu gituma ukiryamye aya masaha mwana bwakekera n'izuba riza ryatse hanze n'icayi twahishije ntiwaje kunywa vyuka mbarire urabona ko ejo ata mwanya wari ufise munini narakuretse nta nakimwe umbarire igituma wagumye uryamye wagumye wiyumviriye wari wakarosa agatera ariko hagata no munsi manishimye amen ko wasinziriye hemera nkwegamira gatunga pole ahubwo mama mbabarire ko narabagoye ejo sinari nzi niyo ndi oya Lidi uri nk'umwana wacu twebwe nk'abavyeyi twakoze ivyo twategerezwa gukora mbehoho wahorahe gushika n'abavyeyi bapfa
ntuze no ku maziko yabo gamwana kibondo urumva ko gahinda abantu bafise n'amatongo n'ibisigi byose byarasanzaye ibindi byaranyatswe kuko nta numwe yari karabikurikira vyanje n'ibirebire kare w'umwana muri mpore muhira ashamara mwaduhevye kabisa ni more y'abavyeyi ahubwo nari narafatiriwe n'akazi karakazi kenshi cyane ndazi yuko ukunda akazi kandi narindi ni hari reka ndamuhamagare abaramutse ego mbe obe ya business twavuganigeze irya business ibintu bimeze neza cyane ahubwo ikintu gusa gisigaye kwa rukubonana na wa mudeje hama tukasinyana kontra mbere vyari no mu bintu binzanye ngaha ko ndamuzanye karibu murakoze cyane ni sawa ego sawa natwe turashima ahubwo riti raba uje kurondera obe agenda afungura oya mama nta kibazo kubera nari busy n'ikintu nshinga hakuvana na papa nzotora undi mwanya ngaruke okay sawa rero mugenda amahoro reka ridi yace akurenza imitwe y'inzuzi abaherekeze amasaha musigara amahoro sawa cyane mu mujana yanjye ego muhezagirwa kutwibuka sawa murakoze cyane ego ariko ritinda kubaza ariko nshaka kubaza tuzogeza ryari kubesha abavyeyi kwe kudashobora gutahura ko ndagukunda ritinda ndashaka unyumva kunyegeza ko ndagukunda vyo ngo ndashaka ko mu buzima bwanjye nzombera mama w'abana banje kakumagira ko sha nimba ari byo ahubwo ugarukanye reka nyibwire ndisubirira inyuma ndindira abandi vuga hano hetse ariko ridi kubunyishura nkuko kubumengo wigumura nkuko ci wanje kuba ndagukunda ntaco bimbwiye ariko kimwe gusa ndakwibutsa ikintu kimwe zozuribuka basi gusoma ya Bible kuko hagira ijambo n'ikintu gikomeye cyane ibyo ndabizi ariko rero ridi mu buzima kirazira guhubuka nico gituma naguhaye umwanya ugende wiyumvira rakoze jendi yumvira no ndikijuju no ahubwo simvuze kuri kijuju ahubwo hari abantu benshi bagwa mu bintu bivanye n'ukuntu ibintu byabo batabishizemo Imana ne wowe uriki wo urire just nkijijwe haramusura ntanga mwishengero oya simvuze byinshi ariko nta kibazo reka ndaguhe akanya nawe ugende wiyumvira kandi ugire umunsi mwiza mukunzi Mani gutera itabi. Nari gutera itabi. uwo musazi wewe kubera kutega Bakundera.
sinzi impamvu ni Sasha umuhungu yitonda niho bose baba bipfutse ahubwo wowe kutaratwereka iwanyu kugira ngo tuzogushire muri liste yabo tuzoja kuraba ahubwo uno munsi tujane ndahabone ndoce mbwira abandi jewe naco ndiko ndihutira ubu yo uraziri ahubwo resha nagenda kwirutsoza gusa rero uno munsi nariko ndihuta cyane kandi akanya nari mfise ahubwo nariko niyumvira ko ari nkejo twohurira ahantu tugasangira agafana izo neza ndiko sangira nawe sawa nta kibazo uzombwira ahantu duhurira hanyuma ce ntiyashike iwanyu ndahabona ko dushaka kugushira kuri liste yabo tuzoja kuramo nta kibazo birateye isoni tutaravyo kiri kibazo tsohora sawa rero gira umunsi mwiza Ariti ndarusha. None rushe oya ngo tugende ni hajya n'umunota umwe gusa. Turashitse wo munota nyene turashitse gatonya. Basicara je nkome mpota. Oya nango ushaka ndazira rusha. Je sindushe ba. Mugeni ridi nawe ndazira rusha babicara. Turashitse hajya n'umunota umwe ariko ngo twicare. Mugeni ridi nawe arusha rega. Ari dushebuke. Ndabizi warurushe nyene nivyo bigirisha nyene. Ahubwo nyene ridi nkubaze. Urya muhungu mushasha wo muri kora yitwa Seti kumenga muramenyeranye cyane. Ndekera irya ntunganya ndasha. Urya muhungu aritonda yitaho abandi uzi yuko ndanamukunze. Ntunganye akanyiza bamukunda abantu murahendwa mubona wowe tuvuga ntabyutse nta makuru ufise irabu yawe raba aza yantumye ko ejo dusangira agafana ico nakubwira coco natambwira ko ankunda nzovaho ndabimubwira Ridi ndazi kusenga bwa muhungu wawe aramusengera urara abantu ujana n'ibishobisho wa mukobwa we wanse wobe kandi wanyuma umuzi neza ko ari umuntu asenga uraraba neza ntabari mutego wa satani kandi burya satani niyigendera agiye ica ahagazeho kandi burya ashobora kuba ari igikoresho ciwe iki set igikoresho ca satani hari aho tubona ibintu nk'inyishu ariko ugasanga siyo nyishu ya nyayo hamari
ijambo ry'Imana rivuga ngo utagira ubwenge nzoguta kandi riti ndabashize imbere umugisha n'umuvumo umwe wese ahitamo icyo ashaka kandi iyo dufite ibibazo na satani arondera inyishu ziwe za pirate kugira tuyobye umuhigwe ni usenga agasaba Imana ikamuha inyishu nyayo. Ndabyumva ariko ndamukunda kandi urabizi yuko ari umwana mwiza. Sawa amahigwe masa reka tubandanye rero naruhutse. Sawa kandi urakoze. Ama, kapatende neza. Nari nyota nje ndize. Ayo ari ku moto wajeruka. Ndamusimbana twanajyanyije habaye iki wanyiganye. Usanga ibikondanya bijyanisha reka misi yose. Ibikundanye we ubyeyi byawe byire mizigari wavuze ngo pastor yatuvuze ko unanga ibikunda ibyo bintu byawe nyene usanga bishika birashika gusa nyene anje biranangaje ahubwo umengo twavuga umengo twabivuganyisha bon ariko burya twanyaze kera ariko arakantu kambakiye gusa ikibazo nyabaki canke n'umutwaro dusengera sha bisa navyo ariko nishira imbere yanje nishira imbere yawe neumva hari ikibazo ufise shariti genda gukunda burya nifuza ko wambera umwamikazi umutima wanje nasenze kenshi mpora n'abakobwa benshi wanashima ariko sene bwabone uwo Imana ishingira inkayi nkawe Didi ndagukunda ntawugwanya umugambi w'Imana uvuze yuko nawe unkunda are you serious man? Yes, bro. Kora. Fresh. Ibintu ni sawa man. Siko agakobwa twahura. Nagapopoje gatera kemera. Uriya mpango wacu waciyeho. Man, koranga. Ni sawa man. Bro, kwanza felicitation kweli. Ujya mana yarakuruhishije. Sana. Ewana ubu rero kujya bebe, kujya umwana man. Peti yangu. Kurujya mwana yarangoye. Urabivuga urabizi. Nzomujya ari muhira. Bivuze ko irongoye. Man, ukumera nk'abazungu. Umuzungu arakurongora. Umengo musinya yukonda. Umwaka umwe, ibiri murasinyura gatahi wawe. Bro, koromuti ariko rero Facebook wabwishe kujya mukobwa iwabo. Amani,
umwana yakunze iwabo ntacyo bavuga man yes reka iyo nzomwereka urukundo urabona rumwe nyene wenyene yifuza ko yumva twubana man abakobwa urabazi cyane ndamuvugukira gati ibintu bisanzwe wa mujama wacu nawe we bro man we umwana mukubita urukundo amarutura mangati nanje kora kabisa bana we fresh bro Sheri karibu. Kumbe gutembera iwanyu. Arakumbuye ko iminsi yari myinshi sheri warampeba. Sinobikora sheri wanje. Kandi no munsi. Umunsi wo kubwira aba mama vya bindi. Ko navuga. Reka umugabo natinye. Odi. Mama karibu uravuga odi wawe. None. Ni sawa? Ni sawa turashimye. Okay. Bergaridi uko nta mega yenye ninde. Mama nawe ntumwibuka kwakira seti. Okay, nje ndamwibuka. Okay, ni bo. Kandi mama hari icyo nshaka kubabwira me na papa. Okay, none mpamagare papa wawe? Ego. Sawa, reka ndamuhamagare twumve icyo tubwira mwana. Seti karibu bamenye gute? Papa nije namuzanye seti. Kandi turabakeneye hari ikintu dushaka kubabwira. Karibu gato. Pastor, mama pastor, nyihanganira abana cyane. Ndasinde nagiye nakora. Sawa? Susubiye. Sheri ndagwerekeze. Sa? Ridi. Icara ngaha. Riti zani biki? Kwa? Ivyo numvise ni biki? Sheri. Mama. Hanisi, ziba. Haniso. Umuntu ubonye ejo. Nta n'uwoze ngo sheri. Sobanurira. Mama jena seti turazina. Zinanye gute ryari byatanguye gute? Mama. Jena seti turakundana kandi nivyo twagira tubabwiye tugomba gutegura mariage. Ridi, ubwo wora kumenya za mutwe. Aho uribagije ko uri mu gukora ubukwe nawe. Nta soni. Mama, bijya byose twababwira twe nawe. Kwa kubahenda. Kugira ngo nimushavure je nkundana na seti. Nta soni. Mama ndenda mukunda seti. Ridi, umva ndakubwira. Iryo zina sinasubira kuryumva mu matwi yanje. Uranyumva? Uranyumva? Ndavuze. Shaka kumara amazi. Hasi. Ndamukunda. Ridi, umwana nawe nizeye. Niwe fise. Kumeze uko Ridi. Kushaka kumbabaza. Obe n'umwana mwiza. Uramuzi, umwana atekereje yubaha, akunda Imana. My God. Fizamani anje Riti. Yakuhubuka. Ibyisi biragoye. Ariko Garete. Aho urabona ko ujya mu ngo mwizeye. Mbega usanga ari bamwe baza kurondera abakobwa mu ishengero nawe. Urambarira yuko umuhungu atanukweza aramara mu ishengero. Yo cyatangura kurondera abakobwa. Oya mbariya neza. Mama nukuri Jesset ndamukunda. Stop. Iryo zina sinze sura kuryumva no matwi yanje. Usuriye. Uzocyumvira ugende. Sheri,
ahantu kwa hano kitabi banza utamutse kwanza kubera iki waje utambwiye beta ukuntu waje waberewe utambwiye merci chérie urabona naje giturumbuka merci gusa sinicara kubera iki waje giturumbuka shira ubona ahubona kumengo ntumeze neza shira nomera neza gute ufise ikibazo kiyi kuje wicurikira atari ko wahora sheri muhira handambiwe baguma bavuga ngo ntibagukeneye ngo ntibagukeneye aho uri mukuri bivuze yuko rero imana ibesha ko ari we nasengeye ikaguma inyereka ko ari we tuzobana cyane vyo vyo muhira iwanyu bike gute sheri humura it's umupango sheri tuve muri ino ntara sheri nanje ndagukunda kumva yuko nokubura nopfuma mpeba muhira dupange rero wo ahubwo nyarutse sheri mama yomenya yuko ndino bozana n'igipolisi kukurondera wowe rero upange ibintu vyaho hanyuma tuve muri ino ntara turabandi tugenda vuba sheri uri mukuru wakwemera ko tuva muri ntara tukaja mu yindi sheri nafashe decision dati sheri nyarutse n'ukuri Let's get. Mane bogi tukai. Umutwara ni babaye. Okay. Se nukwica nyaruke je muhira basanze. Hey. Nuko tugiye mu yindi ntara tugiye hehe kwa ntugire ikibazo ndafite ahantu tuzoshikira kandi sashe tunyaruke nuko Riti Satani yari yaguteye ntiwabimenya n'ukuri ugahemukira abavyeyi kose Imana sinzi kuzomba n'abavyeyi barakurikira ana imbere yuko twamoka naye nivye amafaranga muhira kugira ngo ntibaze bantandukanye nawe ngo tugenda ahantu kure badashobora kutubona seti tubanye iminsi ya mbere twarabanye neza ndavugana urugo n'uru urukundo yanyereka sinzi nta nubwo nari bwabona ndavuga nti kuba ntari kumwe n'abavyeyi ntaco bitwaye ariko mu minsi tumaranye umwaka umwe abonye ngo ntanda ngo natwaye ngo ntabiki atangura kunkubita ntangura kubona abantu baza muhira bahanywera itabi inzoga ivyo bintu atavyo nari ndamuziko uzi ukuntu yari umuntu yaje yitonda harya mw'ishengero ariko nyuma numva ngo abavyeyi banje bagize accident ndamubwiye ngo ngende narakubiswe ndongera ndakubitwa aca arambutse kuva ico gihe sinarenga n'umuryango w'inzu Riti kumbe cari kinyamaswa inyamaswa yo yirabuba nyuma numvise abantu baza bagenzi biwe muhira ntibari bazi ko ndahari numva ko barayaga burya ntiyigeze ankunda na gato ngo yaje mu ishengero aje kundondera gusa kugira ngo mbe igikoresho ciwe kuri Imana yaramanye ko ishoboye sinzi nuko nzobabarirwa navyo nzi mwana yanje we isigeze hakumbe Seti yaje yambitse umubiri w'intama kumba aje kwidire
ubu ndicuza ntiyo numvira impanuro z'abavyeyi n'iz'abagenzi simba mbayeho nk'uko ugiye ko nawe be yarongoye ubu arafise umwana anakutse ubu tunahuye nifuka ivyatsi kugira ngo ntanambone wobe yibereyeho neza n'umugore wiwe kandi bafise urugo rwiza ruteye igomwe ubu ndicuza ntiyo namwemera hakiri kare ariko nta kundi ndi bugire mpore mwana mpore kibondo nejo bundi ntuzuratambira kaja kuko mu buzima kirazira guhubuka urazi ubu rero no gutangura ubuzima bushasha tukaja kwituna inzego zibijejwe kugira ngo amatongo nabiga bisigi byose vyanyazwe bisubire mu minwe yawe kandi nawe ico no guhanura urabona ivuye urabona ingene vyagenze urabona navye bawe ntuzi nimva zabo huziri uze wirinde ingeso mbi ubu umwana mwiza usubire ku murongo nkuko wari uri kera urazi ugikura wowe ingene wari umeze neza urazi ingene wumvira abavyeyi urazi wowe ugikura wari umwana ameze neza atekereje utekereza nka kurya nyene ibisigaye vyose Imana izokugirira imbabazi ni wayitakambira amen mbe none ntanda wigeze usama iyi myaka yose mumaranye nikoroka mperuka kwipimisha araheze amezi 5 nta nari mfise none bivuze ko utavyara sinzi kuko urazi yuko Imana ari itanga umwana aho usanga ayo muma no mu myaka ingahiza ariko kako tutashobora kuvyihanganira sinzi n'ukuri sinzi ko mvyara canke ntavyara je sinigeze nja gupimisha ivyo bintu ahubwo ahubwo uraza tuje kwa muganga tuje gupima turabe ko atanda yiwe ufise akavyuzi Hegweta hano twari tumaranye imyaka 2 ubu none bantwaye inda yiwe ahubwo uraza tugende tuje kuraba ikibazo ufise sawa hanyuma mwana Angelidia wiyumva amahoro utuze utekane jewe nzogutunga nk'umuvyeyi wawe kandi ndanagushimiye ko wanyugurukiye ukambarira kari ku mutima kose ariko wirinde ntuzusubire mu makosa ya kera akotema kwirinda ryohewe gize neza nko ndiyumva ndi mu muryango mare guheza ki amen Bekesi. Amakuru wambonye. Ziki? Impapuro z'umutungo wanje. Ndazirondeye hose ndazihuze. Gwawe gwanje. Ngo? Kuva ryari? Kuva ryari umutungo w'ubuntu wawe? Sindiba ndagutara ariko. Toshobora Ndikunda kubaza impapuro z'umutungo ndazirondeye inzu yose. Umutungo wawe uyuhe? Iyi nzu ni iwawe. Niyo wubatse? Ndakubajije. Iyi nzu niyo wubatse? Aho waragiye ngaho uragagura ayo mazuru n'amanwa. Ngo uhagaze ngaho mu nzu yawe wewe. Utsengo. Bwenge buke. Jewe ubwenge buke. Bwenge buke wewe. Tiri. Niki ushaka iki wewe? Impapuro z'umutungo wanje. Vyaje ntivyumvikana. Uvuze ngo n'umutungo wawe? Ne? Inonze n'ibindi byinshi. Wowe uzi gusoma? Nta zina rindi ubona ko utari ryo wawe. Ngo? Nenda kubaza. Afrika kuntwenza. Wa musi wari ubare ugasinya kuri izi mpapuro. Orizwe kusinya iki? Kesi. Nukuntu nagukunze. Nkakwizera nkagushima Harimo ngo n'ivyo gwanje. rukundo. Harimo n'ivyo rukundo. Ivyo nivyo uri kurambira kongera ivyo. Wankunze. Just ndi muri diriza urukundo sha. Tende kodondera amahera. Aho waragiye ngaho gagura ayo manwa n'amazuru guje umugore wawe. Jewe. Ubona je n'abana yo.
iyi niyo diri yanzanye ngahasha hama ikindi nashobora kubwira rero nta bintu by'urukundo naje ngo ngaha je narondewe n'abahindi abazungu abashinwa sinumva ngene nobana nawe vraiment wihangane sinigeze ndagukunda uratse wenda kubwira wenda kwigisha I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. oya ni munyaruke frere ego muvandimwe sha mutwihangane gusa ndibaza cyo duhura mu rubanza nta ngorane ubu nyine ngira mfata imodoka yiwanje ndibaza n'umukozi yaje kuyoza sawa Petraje niba kwitungana wagize nabi yego masi mwebwe muri itegura amasaha n'amasaha abagore ni hano menasava hamare entretien madame muraberewe nukuri kwima niko twama ni vyiza wamwishimye mwe n'umukobwa wacu hama lidi ndibaza twobandanye bari kwara duhamagara ngo twacire mu rubanza amasaha twihute Nahita wakeneye gatari. Shaka twicare tuvugane gato. Lydia. Oya nta kibazo reko. Lydia, usanga nzamuza. Sinuri. Udutwenza wenga. Sino naho ni seri. Oya. Ndekode. Ego na. Ewe. Oya Lydia, icaranga. Ego. Kugira ngo tubyumve neza ivyo kandi mugerageze munyarutse ko turacirewe frère. Papa, mama. Ariko mumbabarire ko mfashe umwanya gusa numva vyandundumiyemwe ntitwoja muri uriya rubanza ngo turyoherwe ntarababwira iki kintu. Nta kibazo. Ndagomba kubashimira kubwiza byose mwankoreye uboneye twundi kwaka igikorwa ciza mwakoze. Nukuri sinarinzi yuko nosaba kwitwa umuntu nanje nkaryama nkasinzira kuko imisi myinshi narara ku nkoni naranda kubitwa ariko ubu niyumva ameze neza rero nukuri numva nobashimira tugende muri urwo rubanza tunezerewe
nukuri niyo mpamvu nafashe umwanya Lidia mwananje Imana yarase yuko uyu mwana azogwa mu nkorero z'abavyeyi biwe eheraba wari wasone ko tuja kwa muganga muga tumaze kuja kwa muganga urazi ko twasanze ufise wibungenze ikibondo igihe yakwirukana yaratse kutavyara ariko raba ufise inda yiwe kibondo canje Lidia ugi Imana itangira kugihe abantu benshi muri kino gihe birukana ibihe ariko Imana yoyo bakavyibagira kitajana n'ibihe niko abantu bubu bameze mwebwe rero mwaharuye imyaka mwari mubanye aho gusaba Imana ngo ikorere ku gihe cayo eheraba igihe tugiye kwa muganga wavuze ko atakibazo na kimwe ufise ariko raba bateye batora ko wibungenze Imana ririkora ku gihe cayo naraye mbonye Imana yo kwitamenyera amen nukuri Imana ikorera ku mwanya wayo amen nari maze kwipimisha inshuro zirenga zine ca ndihebura mvuga nti simvyara nyene nta kundi ndi bugire ariko vyarantangaje erega nagomba ndavyanyaye uwamengo sije bahejeje gupira nukuri ndashima Imana cane ko nasanze nkomeye ko ntari ntavyara nkuko bamwe bavyumviye nukuri Imana ishimwe kandi ndabashimira na bon Lid tumva wogira amahoro uri mu muryango nta kibazo nakimwe sivyo hama ikindi naco Lid iyo musenga mwizere yuko muhawe mumva kandi nta kuntu Imana yari kuguhera umwana muri ya muriro tumva rero habo kuba uri ngaha nibaza yuko n'Imana yakoze ntugire ikibazo umwana wawe ubu umwana wacu uyu ni madama zo gufata neza nta ngorane n'imwe kuri murakoze kumpa umwanya mukanyumviriza ni byinshi nta kibazo oya be reka tugende mu rubanza ibisigaye araza kubitubwira tugarutse ndibaza nta kindi kibazo usigaranye araza kubitubwira tugarutse Okay, mvuye kumuhamagara abandi. Mahoro mutana. Meze neza. Ego. Lidia, ni sawa. Come vuol dire meze neza? Oh, bon. Karibu muda. Hama ko mutuzindukiye mugenzi wa namaki. Mama nakubwiye ni ya nyamaswa sindamushaka ngaha. Oya mwana. Oya je sishaka. Tekereza gatoya twumvirize ivyo tubwira sivyo? Tekereza gato twumvirize ivyo tubwira. Imbere ya byose ndazi ko nakoze amakosa kandi menshi cyane. Naratse agateka Lidia ariko mbere byose nshaka kubanza gusaba imbabazi kwanza ndamusaba mbabarire ndazi ko ivyo nakoze atari vyiza kandi atana gatoyi nta gaciro nabironkeyemo Lidia ndazi ko nakoze cyane kandi nakoze amakosa menshi gose kuva ntandukanye nawe namara ndigera ndongo kandi usibye ko ari umukobwa nabona nakunze mu buzima bwanjye kuva menyana nawe nta wundi muntu n'umwe nshaka guhana nawe atari wewe gusa Lidi please mbabarira kuva menyana nawe nta wundi mukobwa n'umwe numva nashaka kubana nawe nabo twahuye bose nta n'umwe nigeze mbona asa nawe afise uburanga nkawe please mbabarira none ubu naho
canke ubuhoho ngiki kitwereka yuko atari shetani yaguteye. Oya madam reka tumwumvirize kubera ko ibi ni ibintu bibaho uko vyashitse biramushikira niko natwe ashobora gushikira. Oya reka tumwumvirize muta manza wicare ngaho kwanza subira wicare ngaho hama yego icaraho hama reka ndakubaze muri make ushaka kutugufasha iki nk'umuryango ngaho kuko ari imbabazi wadusavye twabibonye none ushaka ko musubirana ushaka kutugufasha iki muri make nimba kugira mbabarirwe byose aba kumumfunga ndishikana ariko redi dusubira Seti wamebukiye ndagukunda utuma mewe umuryango wanje kumura igikoko cy'inkazi sinipfuza no kukubona ramahamuye nta n'umuntu ngicitse. Tete nukuri mbabarira nukuri sinzongera kukubabaza nukuri mbabarira. umwana nawe wanje mara nibazanye mbega ntiyavuga nzombwira ko sarinde Ridi ntibigutere kurira kuko ndahari ese uwo mwana kandi nzomwitaho ibyabaye tuvyibagiye ntangura ubuzima bushaka please ndagusavye. Seti haguruka wicare kandi ndabitegereje mwese uko muri babiri ndabona urukundo mu maso yanyu. Nukuvuga iki iyo abantu babanye biragoye kugira batandukana. Ridi ndakubaza ikintu kimwe Seti uracamukunda? mama numva umutima umukunda ariko nkomeza kubigwanya. Ridi oya aho nivyo ukunda kubigwanya. Ridi ndagukunda. Okay jewe sinobatanya kuko na jewe uwo ntandukanya n'umugabo wanje iyo basa n'umwicanyi. Ikintu kihari rero nuko wewe na Seti mwotegura ubukwe mugaca imbere y'amategeko. Aha mada uvuze neza. Seti ehe nkwereke niba ushaka kwishura amakosa wakoze ndetse ugomba kwishura umwabaro weretse madamu wawe genda
utegure mariage bene umurango babona ndetse igihugu cyose kibibona nta na kimwe ntokora umbarura umukunzi wanjye Lady ndagukunda kandi nzora ndagukunda mushyira umukozi amushyikira mama tugenda kwa sensa sisakira umwana hamashye umwana yabaye wagumarira yabaye ko yabatekereje kuvejo ashusha gusa kandi kuva mu gatondo nararyamye wabujyanye kwa muganga none narembye kandi bazi ko nabikubujije umwana wumvise afise ikibazo umujyane kwa muganga bamuvure amahera arahaye ntamumuvure amere neza ndamutwara shere none nitiro ntararyama kuva mu gatondo nk'ubu woba wibakunda kenshi amahirwe aza kabiri iyo wiyankishije amahirwe rimwe si kenshi wamugirirwa ubuntu bwo gusubira niyo mpamvu igihe cyose umuntu yokora ikintu abanje gushishotsa akabanza akiyumvira akaraba kwanza n'imyaka rimwe kuko haga imyaka niyo yamiduhenda sheri Imana yakoze gusubira kuduhuza